Umunsi wejo mu gisagara ca Bukavu muri leta ya Republika ya Kongo ni muri Kivu y'Amajyepfo harabaye ibitero biremereye cane, ibitero bivuga yuko rero ababiguyemo bama barazamuka nyine ibitigiri byabo byama birazamuka, ndetse abakomeretse bakaba bararenga 60 nkuko bigaragara mu itangazo dashirwe ahabona n'umuhari M23 nkuko amakuru yamara dushikira. Ibi bitero byavuzweho kuri umwe rero nkuko byama byagirizwa yuko rero igisirikare Burundi aricyo cyo cyaragizemo uruhara. Umuhari M23 uvuga yuko nyine ufise ibimenyetso bifatika byuko ingabo z'u Burundi arizo zoba zaragize uruhara muri ibyo bitero. Mu nyuma yuko bivuga ko ingabo z'u Burundi ziherereye mu birometero bikeya nyine hagati ya Bukavu ndetse na Buvira, aho bivuga yuko arizo zoba zoragabye ibyo bitero. Binavuga ko kandi ingabo z'u Burundi zoba zaregereye aho hafi ariko harategurirwa inama iremereye cyane yari kiraba irahuza abashigikiye umwari M23 ndetse n'abariko barumva nyine ibigendanye n'inama cyangwa se ibigendanye n'abayobozi ba M23. Ibyo bitero byaragirijwe rero ko igisirikare cy'u Burundi cyo cyarabigizemo uruhare, ariko mu kanya kadatinze nyine umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza nyine avugira igisirikare cy'u Burundi yaramaganye ibyo bikorwa, maze avuga yuko ibyo ngibyo atari byo, ndetse asigura yuko nyine atakuri kubibarizwamo. Yarabyanditse ku rukuta rwe rwa X nyine ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni mu nyuma yuko kandi hama haragaragara ibindi bikorwa bimwe na bimwe nyine aho bwana Fregis Tshisekedi Chirombo arongoye Republika Iharanira ya Kongo nawe yama aratangaza akavuga yuko nyine ibyo ngibyo n'ubundi byo byarakozwe n'ingabo zibarizwa ku butaka bw'u Burundi, ariko zari mu buryo butemewe. Avuga yuko ari ingabo z'abanyamahanga nkuko yoma arabivuga canke nkuko yoma arabigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira muri kano gatondo nyine cange se muri no mwanya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahejeje nawe gutangaza ndetse agira icyo avuga kubigendanye na biriya bitero. Yavuze yuko umari M23 ufite umugambi wo kugaba ibitero mu Burundi, avuga yuko ufatanyije n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda biteguriye kududubanganya umutekano ndetse n'umudendezo w'u Burundi. Avuga yuko nyine amatohoza yabaye ndetse n'ubutasi bw'u Burundi bwaragaragaje ko biriya bikorwa nyine byarakozwe nabo muri M23 mu rwego rwo kugira ngo nyine babashe kuba bobyagiriza igihugu cy'u Burundi ndetse babone n'intanguro yo gutanguza ibitero ku Burundi. Nyamara umari M23 urakomeje gushakisha uburyo rero amahoro n'ituze byogaragara muri icyo gice cy'u Burundi, na cane muri icyo gice cyegereye u Burundi nyine cyane cyane ko hari harayogojwe n'imihari irimo nk'abamayimayu, abazarindo ndetse n'abandi. Umari M23 waragirije nyine ingabo z'u Burundi biraciye mu muyobozi bwana Britara Bisimwa yungirije Colonel Nanga, ndetse leta y'u Burundi iravyemiriza. Variso Ndayishimiye avuze yuko nyine ajeje gutangaza neza yuko yiteguriye guhangana n'uwari we wese, yiteguriye guhangana n'uzaza kududubanganya ubutegetsi bw'u Burundi. Avuga yuko muri kino gihe nyine ibintu bitaza koroha, narirya u Burundi bwama bwiteguriye neza nyine ibikorwa bigendanye n'amatora nkuko byama bigaragara, aho yavuze yuko nyine muri kino gihugu cy'u Burundi umutekano ubungubu wakajijwe mu nyuma yuko ibintu bikomeza kugenda birafata indi ntera. Avuga yuko ingabo z'u Burundi ndetse n'abanyagihugu bakunda u Burundi ndetse n'imbonera kure biteguriye guhangana ndetse no gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ibintu birusheho kuba byogenda neza na kujya amatora ariko arategurwa mu Burundi. Everest Ndayishimiye arabitangaje anyuze ku rukuta rwe rwa X yaje yitwa Twitter, maze avuga yuko niba M23 iri kiragiriza Burundi kugira ngo iciratanguza ibitero bishashi ku Burundi, abarundi biteguye ndetse biteguye kugwanira u Burundi. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa na cane mu karere k'ibiyaga binini. Ingabo z'u Burundi ziri muri Somalia zirashobora kuvanwayo nkuko bigaragara, ndetse amakuru yihuta cane, amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba avuga yuko izi ngabo zishobora kuvanwayo ndetse zikaba zishobora kurungikwa muri Republika Iharanira ya Kongo. Ni nyuma y'amasezerano ibihugu byombi byama biriko biragirana nyine, ndetse n'umuburo uherutse guhuza
guhuza nyine Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye warabereye ku kibuga cy'indege Canjiri, aho bivuga yuko rero bwana Evariste Ndayishimiye yoba yararungekiwe indege hanyuma nyine agaca arajyanwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba agaragaza ndetse anerekana neza nyine yuko aba bategetsi bombi baba bagifise gahunda ndetse n'intumbero yo kugira ngo nyine babashe kuba bokomeza ingwano. Ku ruhande rw'u Burundi bivugwa yuko rero iyo ngwano baba bariko barayungukiramo ku rugero rudasanzwe, ndetse batari bakeya bakaba basigura ndetse bakanagaragaza neza yuko nyine ibiriko bigaragara biboneka yuko nyine iyi ngwano ishobora kuzoba akamaramaza nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Kugeza ubu ngubu abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibintu biriko birakomera ndetse ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Reka ndabahereze ikaze mwebwe mwese banywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza bari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Ari ubwa mbere usanga ndagusaba option kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5. Ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, byonda ko ahanditse sabone kugira ubone ibiganiro byacu nyine, ndetse unafungure aho hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cange notification kugira bace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwebwe mwese amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire nga mu Burundi. Nyuma yuko ibitero biremereye cyane byibasiye hariko harabera ikoraniro cange mitingi y'umuhari MT3 nga mu gisagara ca Bukavu, ndetse bagahitana abantu barenga 11 nkuko byoma bimaze kugenda biratangazwa, aho bivuga yuko rero ibitigiri bya bamwe baguye ngaho nyine biriko birazamuka umunsi ku munsi, ndetse binavugwa yuko hari bamwe rero barakomeretse ku rugero rudasanzwe bariko baravurirwa mu mavuriro nga mu gisagara ca Bukavu nyine nkuko byatangajwe. Uburundi bwaragirijwe kuba ari byo bwagize uruhara rero muri ibyo bikorwa nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho, ndetse gushika uno mwanya bikaba binavugwa yuko nyine leta y'u Burundi nayo yaramaze gutera kamo ikavuga yuko ibyo ngibyo nyine atari ukuri, ndetse abarundi atabasirikare babo bafise nga muri icyo gisagara aho bahunze bakaba berekeza canke bafise amaposition nga mu gisagara ca Uvira. Amakuru atugeraho aravuga yuko umuhari MT3 ushobora gutegura kwihorera ku Burundi, ndetse ukaba ushobora gutanguza ibitero biremere cyane ku gihugu c'u Burundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya ku rundi ruhande bakaba bemeza ndetse bakaba bagaragaza neza yuko ibintu bishobora kuza guhindura isura umwanya uwo ari wo wose, ndetse ibintu bikaba bishobora kuza gufata indi ntera nyine igihe icyo ari cyo cyose nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi canga se umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yama agaragaza ndetse akanerekana neza yuko ibiriko biravugwa canga ibikomeza kugenda bigaragara byose ataho bihuriye ni kuri, akavuga yuko Uburundi atari bwo bwogize uruhara muri ivyo bitero. Ibi kandi byaranashimangiwe nabo ku ruhande rwa leta ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ibiro bya Tshisekedi nabyo byaramaganye ibyo bikorwa, ndetse bavuga yuko bababajwe n'ababuriye ubuzima ndetse n'abarakomerekeye n'ababuriye ababo muri ibyo bikorwa nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Nyuma y'ibyo byose kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahejeje gutangaza amajambo aremereye cyane, amajambo akomeye cyane, amajambo ashobora kuza gutuma nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi haza kugaragara ibihe bidasanzwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yamavuga yuko yiteguye kuzohangana n'uwari we wese. Yavuze yuko ibyo byose biriko birakogwa mu rwego rwo kugira ngo igihugu c'u Burundi kibashe kuba cyogabwaho ibitero canga se cyo tanguzwa kugabwaho ibitero n'umuhari M23 nkuko abivuga. Akavuga yuko ari ibintu bimaze imisi nyine, ari ibintu bimaze imisi biriko biragaragara, ari ibintu bimaze imisi biriko biribonekeza mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Yavuze yuko nyine ibyo yavuze yarasanzwe abizi, akavuga yuko ino ngwano ishobora kuzadukwira ndetse ikagera nga mu gihugu c'u Burundi iri kirabera muri Kongo. Avuga yuko ari imigambi iremereye cyane igendanye
n'umuhari M23 n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda bafise yo kugaba ibitero mu Burundi, ariko yavuze yuko nyene abarundi biteguye neza 100% narijya hariko arategurwa amatora. Yavuze ko abarundi bahagaze neza cane cane igisoda c'u Burundi, akavuga yuko ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure nago ruhagaze neza rwiteguriye kugwanirira igihugu ndetse n'abanyagihugu bakaba biteguye. Ibi biriko biravugwa mu gihe kandi mu Burundi havugwa ibibazo bigendanye n'umutekano muke, aho bama bikanga intambara, aho gushika uno mwanya haba hariko harakorwa ibikorwa bigendanye no gusaka mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ndetse batari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko ibiriko birategurwa mu Burundi bishobora kuzakwegera abarundi bihe bidasanzwe. Variso Ndayishimiye yavuze yuko uko byogenda kose ashobora kuzohangana n'igihugu cimwe nga mu karere k'ibiyaga binini, maze avuga yuko kandi atari ubwa mbere bo bahanganye na kera bakaba batarigeze baramutsinda nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugera avuga yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Variso Ndayishimiye yahise anatanga itegeko ryo kongera kwinjiza abasoda bato bato mu rwego rwo kugira ngo Uburundi bugire ibitigiri by'abasoda bikwiriye mu rwego rwo kugira ngo bashe kuba bo kwicungira umutekano neza. Bivuga yuko imipaka yose isanzwe irahuza Uburundi na Kongo n'u Rwanda hariho rero igisirikare cy'u Burundi kibonekeza cane. Ni mu gihe muri Cibitoke ho rero abanyagihugu bavuga ko bateye impungenge n'ibikomeje kugenda bigaragara cane cane ibikorwa by'igisoda, aho biboneka yuko igisoda c'u Burundi kiriko kiragaragara ku bwinshi, ndetse akaba ari n'abasoda babiri baherutse gupfira muri ivyo bice nk'uko amakuru yamara dushikira. Abo basoda bakaba abariko barahunga urugamba muri Kivu y'Amajyepfo nyene, akaba abasoda b'abarundi bakaba barahuye n'imbonerakure bagaca barabahitana. Tsijyambere umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga yuko ashobora kuzohangana n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, ndetse inshuro nyinshi yarumvikanye avuga yuko nyene uko byogenda kose yiteguye gukora byose kugira ngo azohangane nabo. Mu misi iheze umukuru w'igihugu c'u Burundi ku munsi w'ejo uheze nyene yarakoranye inama ku cirimba cy'umukuru w'igihugu Igitega, maze arakorana inama namwe muhagarariye amareta yabo canke abadiplomate n'abahagarariye imiryango mpuzamakungu mu Burundi, abamenyesha ko bakwiriye kurabira hamwe rero ingene umutekano wogaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Kongo. Anavuga ko ariyo mpamvu ayakomeje kurungika abasoda mu rwego kugira ngo bafatikanye mu bikorwa bigendanye no guhangana n'imihari imwe n'imwe igitandukanye. Mu gihe tukiri ngaho ku bigendanye n'amakuru ariko aravugwa mu Burundi, biravugwa ko kandi igisirikare c'u Burundi kibarizwa muri Somalia gishaka kuzovanwa vuba na bwangu, ndetse biravugwa yuko nyene u Burundi bwaramaze kumvikana na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo ku bigendanye no kuba rero abo basirikare b'u Burundi bashobora kuzahita bararungikwa muri Kongo. Bivugwa ko kimwe mu biganiro byararanze cyangwa se bimwe mu byaranze ibiganiro bya Perezida Felix Tshisekedi na Perezida w'igihugu c'u Burundi Variso Ndayishimiye, cane cane ibyabereye ku kibuga cy'indege cya Njiri i Kinshasa, ubwo aherutse kumwakira mu ibanga riremere cane, ariko bikaza gutangazwa n'inzego zimwe na zimwe harimwo abakora ku kibuga cy'indege cya Njiri ndetse n'abasirikare baremere cane nga mu Burundi. Biraboneka yuko abasirikare b'u Burundi nyene ngo bashobora kuzovanwa muri Somalia bose bakazarungikwa muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo abategetsi bakomeze intambara. Bivugwa yuko haba Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi w'u Burundi bakomeje kwizerana ndetse bagahana isezerano y'uko nyene bagomba gukora ibishoboka byose bakagwana urugamba mpaka kugera ku mwuka wa nyuma. Nkuko bigaragara, bivugwa yuko leta y'u Burundi yaba yarakomeje kwisimama ku bigendanye no kurungika ingabo muri Kongo, aho biboneka yuko rero nta gahunda bafite yo kuzikurayo. Bivugwa yuko rero inteko z'u Burundi cyangwa se ingabo z'u Burundi zizova muri Somalia inyuma y'uko leta icyo gihugu rero n'iy'u Burundi bitariko byumvikana ku gitigiri c'abasirikare bazoba bari mu nteko nshasha zishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika zizwi ku izina rya ASOMA. Leta ya Somalia n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rero byarumvikanye ku bitigiri by'inteko ibihugu byemeye rero kuzotanga zizoba ziri mu nteko nshasha y'iryo shirahamwe mu rwego kugira ngo bahangane n'imihari nka Al-Shabaab yarigeze kugaba ibitero biremere cyane mu mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Hari inyuma y'indwi rero zitari nke zo kutumvikana hagati ya Somalia ndetse na Ethiopia. Mu nyuma yaho rero
hagati ya Somalia n'u Burundi ku gitigiri c'inteko zova rero muri ivyo bihugu byombi. Umutegetsi w'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yarabwiye ijwi rya Amerika ko inteko z'u Burundi ziri muri Somalia kuva mu mwaka wa 2007 zizova muri icyo gihugu. Ni mu nyuma y'uko rero amareta y'ivyo bihugu byombi atashoboye kumvikana ku gitigiri c'inteko zova rero mu Burundi. Nyamara hari umutegetsi wundi w'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika yarabwiye ijwi rya Amerika ko ibiganiro kuvyerekeye abasirikari b'u Burundi bashigwa rero mu nteko nshasha y'iryo shirahamwe zokorera muri zo nyene zikibandanya nkuko bigaragara. Yamenyesheje ko kandi hamwe abasirikari b'u Burundi bova muri Somalia byogira rero ingaruka zikomeye cane za politike ndetse n'amafaranga kwishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika. Byongeye yaravuze ko hakiri ikibazo gikomeye cane kigendanye n'amafaranga agenewe inteko zizo ngabo kitaratorerwa inyishu. Uwo mutegetsi yaratangaje ko u Burundi bwatanze byinshi ko rero kubera izo mvo impungenge zabwo zikwiriye rero kumvirizwa. Amasezerano mashasha ategekanya abasirikare 4,500 baturutse muri Uganda, 2,500 muri Ethiopia, 1,500 muri Djibouti, 1,410 muri Kenya ndetse n'1,091 mu gihugu ca Misiri. Hari kandi abapolisi amajana bazova muri Nigeria, Sierra Leone ndetse na Misiri abazoba bari ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho ndetse no mu bisagara bya Jowhara ndetse na Bayoda nkuko bigaragara. Mu kiringo c'amezi atari make ya Somalia na Ethiopia nibyumvikanye ku byuko rero icyo gihugu cogera uruhara mu nteko yizishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika. Hari inyuma y'uko rero imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byombi itosekaye bivuye ku masezerano Ethiopia yaragiranye n'intara ya Somalia yiyonkoye kuri Somalia. Ayo masezerano yarekurira Ethiopia rero gushora gushika kw'ibihari yitiriwe umuhindi nkuko bigaragara. Muri indwi abategetsi ba Somalia ndetse na Ethiopia barateye igikumu ku masezerano arekurira inteko za Ethiopia kugira uruhara mu nteko nshasha zishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika zizokorera muri Somalia nkuko bigaragara. U Burundi biravuga ko rero bushobora kuzokura abasoda babo muri ivyo bice nkuko bigaragara, ndetse amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba asigura ndetse akaba anagaragaza neza yuko nyine u Burundi bwaburonse n'akaryo keza mu bigendanye no kuba rero abasoda babo bashobora guhita bararungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho akaba asigura ndetse anagaragaza neza yuko ingwano ziriko zirabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bwazo ziriko ziratera inkeke ku buryo rero nyine bishobora gutuma kandi nibivanye nibyo rero Burundi byokuraga muri Somalia bishobora kuba nyine byotuma nyine bishobora kuba byatuma nyine ibintu biko bishobora gukomeza gufata indi ntera nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba akomeza kugenda asigura ndetse anagaragaza neza yuko nyine mu Burundi ndetse abashobora guhita abafata abasoda bakarungika muri Kongo mu gihe Burundi bwifuza kugumishayo abasoda bose bariyo, ariko Somalia igaca irabihakana. Muri indwi abapolisi n'abasirikare ba leta ya Kongo barenga 3,000 bariyunze ku mahari ya MTS urwanya ubutegetsi bw'i Kongo w'icyo gihugu. Habenshi muri bo rero ni abari baraturutse mu mujyi wa Bukavu bishikirije MTS igihe yafata icyo gisagara mu ndwi iheze. MTS yaciye ibarongika rero mu kigo ca gisirikare kiri Rumangabo mu burasirazuba bwa Kongo, aho rero bagiye gukurikirana imyimenyerezo ya gisirikare. Abavuganye n'ijwi rya Amerika baravuga ko biteguriye gufatanya n'umwari M23. Abapolisi benshi muri aba nabafashwe mu ntanguro z'indwi iheze, ubwo rero umuhari MTS urafataga umujyi wa Bukavu n'ibigwati bihakikije mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
aba bageze mu mujyi wa Goma ku cyumweru mu gitondo, dore ko ubwato bw'abatwaye bwageze ku cyambu cya Goma ahagana isa 12 n'igice. Bageze ku cyambu cya Goma rero bose bambaye impuzankano y'igipolisi gusa nta ntwaro bari bafise, ahubwo buri wese yarahetse igikapu ubona ko rero kirimo imyenda canke impuzu ziwe. Bari biganjemo abagabo ubona bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 28 ndetse na 60 nkuko biboneka. Iruhande rwabo hariho n'abasirikare ba FARDC bagera kwijana, bose hamwe rero bakaba 3,000 ushizeho rero n'abandi bari barasanzwe bari mu mujyi wa Goma bategereje kujya rero mu myimenyerezo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kibarizwa muri territoire ya Rucuro mu birometero 30 n'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo. Colonel Kasirindo Jacques yahora ari mu ngabo nkuru rero za Kongo yarabwiye ibamenyesha bakuru ko abasirikare benshi bishyize mu maboko ya M23 nta gahato cyane ko rero babonaga M23 imaze gufata umujyi wa Bukavu n'ibindi bice bihakikije. Nyuma yo kucambu gikuriro cya Goma, aba bose barerekeje kuri stade de Ranite iherereye muri commune ya Karisimbi hafi ya Ronda Point Institugo, aho rero bahasanze abandi basirikare n'abapolisi benshi bafatiwe mu mujyi wa Goma ubwo rero M23 yigaruriraga icyo gisagara ca Goma. Bwana Oscar Barinda umuvugizi wa M23 aravuga yuko kugeza ubu umubare w'abapolisi n'abasirikare biyunga na FC ukomeza kugenda biyongera, na cyane ko aba ari ikiciro cya kabiri cy'abajyanwa mu myimenyerezo. Uyu yongeraho ko kandi mu nyuma y'imyimenyerezo Irumangabo atemeje neza igihe izarongerera abo bose bazakomeza akazi kabo nk'ibisanzwe, na cyane ko bose bakorera akazi ko kurinda abantu ndetse n'ibyabo. Kuva aho rero umuhari M23 wigaruriye imigi nka Goma, Bukavu muri Kivu zombi, ikizere cyo kubaho kw'ibiganiro hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo na M23 kiragenda kigabanuka ku ruhande rw'abanyagihugu baturiye iburasirazuba bw'icyo gihugu nk'uko bigaragara. Gusa ubwo yari mu nama y'abaminisitiri ku wa gatanu Kinshasa, Perezida Felix Tshisekedi Chilombo arongoye Kongo yongeye kumvikanisha ko leta arongoye idashobora kugirana ibiganiro n'abagize M23, ahubwo ko we ashaka kuganira na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ashinza kuba rero ari we utera inkunga uyu mari wa M23. Ibintu leta y'u Rwanda yakomeje gutera utwatsi, ahubwo nayo igashinza Kongo rero kuba yifatikanya n'imihari irimo rero nk'umari wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda warasize uranakoze uhanyabwoko mu Rwanda mwaka w'1994 bagaca barahungira Kongo bagahabwa indaro. Ibi byose birakomeza kugenda biratera umwuka mubi ndetse n'amakimbirane hagati y'impande zombi ku buryo gushika uno mwanya biboneka yuko nyine biteye impungenge. Mbashimire, tugaruke mu kanya.